Ego kuba atashoboye kuvuga Papichulo canke abadashoboye kucumva Papichulo ni iki? Papichulo meaning yayo ni kuvuga iki? Bo ni ki Esperanto ni Kilatino ni ki Espanyol ni ibintu nk'ivyo nyine ni Kilatino. Papichulo bo ni jambo umuntu umukunzi wa uwo kwita umukunzi wawe. Fata umukobwa ufise umukunzi wawe ufise kumwita Papichulo. Uko mwita sheri, ibyo mwita bu, ibyo mwita bebe. Papichulo nako ni nakajambo keza ushobora kwita umukunzi wawe. Okay, supposons ko bafise bakunzi ba Burundi Flex TV turabaheka turaramukije mwaramutse mwiro bivanye naho mperereye kuri micro ni Henka Kalme ko musanzwe mubimenyereye hamuka utaraga subscribe mbere ko dutangura ikiganiro bamara bukikore hame nyuma ya kamera musanzwe mumuzi ni Lionel Gifts twaba dufise aba invité babiri twaba dufise aba invité babiri no munsi akaba ari abantu bamaze imisi bagisibije ino mu Burundi ama challenge hanaha yaba muri Amerika akaba twatumiye baze kutubwira byinshi byerekeye indirimbo iruka gusohora ikaba yitwa mukaya muca muyibona reka tubakire ego karibu cyane yitwa ego tubwira abazina tusabe mukora Burundi Flex TV ego Burundi Flex TV nitwa Trezo kandi umuraperi yitwa Trezo niko niryo zina ry'abavyeyi nakubuhizi banyise ndayishimiye Trezo canke Terezo Trezo Trezo rero cyayivamo Trezo kubera nyine twavukiye mu gisagara uravyumva turafise ko nca tuvyifata muri ngo harakanuje ngo bivange naho wakuriye kweki wakuriye juste ari wakuriye Terezo oya mvuzeho ko wonyita wewe cyangwa naho wakuriye Hamundi ati nitwa Trésor, Trésor. Okay, ati akivuga nyine acyoroheje. Saba leta n'abanyagihugu bakivuge. Eko cyangwa karibu cyane. Usanga gute? Ego, merci sana. Hama naje kazina ni Rappy Boy cyangwa Rap Killer. Amazina nje kuri mugabo ni Pacific Manirambo. Pacific Manirambo kuki mutari musanzwe muza abaje baravuka. Tugiye kora nka Fiske mu Burundi baje kuri bidasanzwe. Twe turi yene twebwe nyene ego tudatevye imbere ko dutangura kubabaza kuvyindirimbo yitwa Papichulo ukaba utarayibona za YouTube irabira indirimbo ikoze cyane ikaba yakoranye n'abatipa birasanzwe bavukana hama imbere ko tuvugana bijya mbega mwarize bimeze gute tubakire nk'aba rappeur bize twarize twese je ubwanje école primaire kuri Jabe 1 secondaire kuri lycée de la Comibo Ibururi Kiremba Sud Université Sanja kuri Bujumbura International University twarahejeje twaragize amahirwe turaheza ego tuko turaraba ukuntu twokwiyungunganya mu buzima ati ratari igishomeri pour le moment igishomeri aba yarigeze akazi je n'akazi narakuri bo ni mu twizera ko bizogenda neza misi ego Rappy Boy wetsanga ndakoze kwinise like ngabo tubwire naho waciye Okay, najewe bisa nk'ibisa mugabo naje nahereye primaire kuri école primaire Jabin 1, secondaire kuva 7e gushika 10e kuri lycée de la Comibo, ama supérieur kuva 11e gushika 1e naize kuri lycée du Lac. Ama ubu naho nkaba niga muri Université du Burundi campus Mutanga faculté ya bioprononciation. Irarenze. Économie politique. Muri mwaka wa kabiri. Okay, bega kweli ki Rappy Boy. Rappy Boy izina nahawe n'umugenzi. Malheureusement atakiriho. Ya nizera ko ari ndimbo waririmbye ngo ego. Jean akunda kumwita Rappy. Imba namubwira ati ariko mwita Passive King. Ego. Acarera zarambwira ati bro why not a canay Rappy umba ni nka rapper yaciye ahindura gusa rya er inyuma ashira ko y kavuga ati Rappy Boy. Killer. Rap Killer ni jina mbabaza abantu bace bayita Rap Killer ndakubona do freestyle bace bamana Rap Killer ego Rappy Killer watangiye kwinjira muri game y'ukuririmba ama rap n'ibiki gahari mu bisanzwe muri make natanguye
dans la 2015 15 nari 9e même natangura kuzandagira nyine de freestyle ku school n'abagenzi abantu twiganye barabizi sana zuko nyine ja pole pole buke bitera biraduga ndaronka moyo kuja studio first song naririmbye c'était en 2017 yitwa gute yitwa umva yari freestyle ya 5 minutes ndiko ndarapa hama turagirirwa yandi mahirwe muri 2020 hari muri juin canaririmbira yo yindi uyu mugenzi wanje yapfuye cyangiraga kadedikasi ego chasorie hama n'iki kintu gishasha rero gikaze gishushe right now kimaze desmond nikeke ego nikeke kintu cakumotivye kumva umengo ntegezwa gukorera muri iyo monde ya rap ya musique comme wabikoze nka loisir canke plaisir mugabo mu nyuma birakura ubona wo bigira umwuga wawe canke watanguye ubwo ati shaka kubikora nk'umwuga ukuntu byaje ufite ibintu n'ibintu byizana si ibintu byishiramo kugira ngo byishiramo ni handi ubona ti wa muntu ariko ari mu basivye ibintu n'ibintu byizanye natanguye nyene nkunda ndafise inspire abantu banyinspire kujya basigaye bavuga ngo barespire hano bacu respire abantu banspire ariyo baraperi benshi ba 90 for president 6 bajya gusa nabwo nkurikirana imiziki yabo sana ndayisubiramwo ku ishuri ndayibaririmbira kandi live urumva bica bigenda biduza buke bukanye ndavuga ati why not gafata ikaramu niyumviriye gato bikaza nanditse ndirimvye abantu bakabikunda buke kakantu kandi mo kagenda karakura kugeza aho ubu turiko turaseura rero iki turimo ego mbega trésor namwe c'est la même question izo ki ya trésor yes sinakwibagiye namwe mwatambuye kuja muri game no kwirimba ryari mwabigiriye hamwe ko muvukana ngira murararana muvuga ati n'ugutya nawe byaje 2015 canke nawe byaje avant by the way jewe natanguye neza na neza kwandika c'était en 2016 natangwa nyine ibyo bisanzwe nyine ublaga avuga ati kanandike na jewe ndandika freestyle ya mbere iso ishushe nyine harimo akayemerije ukuntu abagenzi akamya ati man urafisa gatana raba ukomeze nyine keep on andika kenshi urabe ko uzogira nyine nzo umuraperi w'isinde after nyine twagiye muri studio muri 2017 ndi kumwe n'umugenzi wanje atakiriye dukora indirimbo yitwa Happy Birthday cyo gihe twaririmba nyine ukura wishinga nk'umugenzi wa Happy Birthday turarapa no mugenzi wanje isoka nyine ifise energy nayo ni gusa nyuma yaho habamo ukubura umwanya bitewe na university en plus uburyo k'umuziki n'ikintu bisaba uburyo kuja muri studio y'amaclipe birefu ndabona nko kumengo university sinoja muziki sana ko university nayo ni ikintu gisaba umwanya sinzi kubiza uriga by the way bien sûr okay university ni ikintu gisaba umwanya gisaba concentration ndavuga ni sawa impano irahari reka umuntu abanze aheze kwanza iby'ishuri cyane ko dufite n'abavyeyi bakunda amashuri wewe c'est vrai ego trésor banzu bose hama ibindi zo hama turakora nyine after school utradance muri ego wapa yuko ndanakuze ibintu byo kuririmba narakuze ibyo vya mankina ona byaje gute modeni batako byatanguye nyine byatanguye 2016 nyine ego 16 bon vya mankina ou bien la mode ni kintu nyene bon kupana kera hose gena nkunda fashion ibintu nyene bijanye no kwambara kuberwa ibintu nk'ivyo so avec la révolution muri 2016 ya mode n'umusumengo ati bijamwo ama karabukono zotwo bw'umuganya cyangwa cyangwa maje atandukanye sinana yavuga ni menshi gushika naho dushikaho twatanguje modeli agency n'abagenzi banje gushika n'ubu ndavuga yuko nyine la mode ça reste toujours ma passion okay mode musique kandi urumva ko ari ibintu bijanye hama rero mu buzima busanzwe ubwo sanzwe twaye tusanzwe tuzi ko abantu bavukana kenshi bafite utuntu two kutaminiana like ndamusumba sinzi ko mukurikirana ya nkungabi ni must kuvuga ati ndamusumba ujya nibiki genre byaraboroheye kumwe ngo mwokorana featuring sinzi nuko indirimbo ni yande kwanza entre vous deux mwese mwaranditse indirimbo ni kugira avuga ati ni idea yazanywe nande idea kugira ni Charlie na Nina ni ninde na doko ni indirimbo y'ababiri Trésor Rapid Boy canke Rapid Boy Trésor byagenze gute kugira mwiyumvire gukorana kugira mu bwati turakiye gukorana indirimbo yitwa Papichulo byagenze gute byaje gute idea je kuri inde mukuru mutoya bigende gute ego idea je kuri inde kugira mwiyumvire ko nshobora kwandika
ide yatanguje ni umupeti ndibaza ni nawe yavuga guys ide nkuko yabivuze grand frère Trezo ide nje nayizana bon nari mfise kwanza nari na planize gukora indirimbo shasha yego nyine ubwanje ciye ndavuga ati gushaka gukora indirimbo shasha why not no kwegera bro wanje tugakora ikintu cyo munsi Jean cy'abantu bavuka numva n'abantu bose umuntu wese yumva ati indirimbo twagute Papichulo yaririmbwe n'abandi Trezo Rap Boy baravuka numva cugira kakamvi ko kugira ndavuga ati why not to create ako kabuzz ubwo nyene candicara nditondo umunsi nabikana ari ku phone Jean ndachatinga sinzi ukuntu ngiye muri opera nini ariko nkunda gusoma ama newspaper iyo bahamina ko bazana cyangwa ijambo Papichulo cyangwa ati Papichulo akajambo subwambira mu convince dusubiza amaso nyuma Papichulo kumwe akadirimbo kize kuvuma Papichulo abantu bose Jean bapeti bakora imiste barakanze ndavuga ati Papichulo ndinjira Google ndabaza meaning yayo mbayiranye inspiration ndakunda ko name sana ndavuga ati kandi ko ndategura indirimbo why not nafatira kuri iyi name urumva ni inspiration Papichulo namatswe na meaning yayo cha ndegera bro ndira ati bro I have a plan raba tubikore ukuntu iyo impano rero zihuye bica byoroha donc muremerana nta kantu ko uvuga ati bro wapi vraiment navyuzi uramufana nawe uramufana turafana murafana ngo murasa yambega ndakoze iyo idea ikuje mu mutwe ni Trezo yatanguye kuza mu mutwe ati twakorana n'uwo canke warigeze kwiyumvira ati ndimbo nifuza ko twikorana n'uyu muntu c'est Trezo nyene grand frère yatanguye kuza mu mutwe ewana directement naho je nshaka gusohora indirimbo nizo kandi byari bizwa bose abageze bazi ko nyina zo bavuga ati akashiramo akantu cyane akabiki bro nanda megera bro cyase babihuriza ko arumva ko ari ibintu bimeze neza cyatubigira project turavuga ati foko dukora twandika chatu shira ingufu zacu hamwe dushira ingufu zacu hamwe arandika ndandika turinjira muri mood nyine turakreya Jean turakreya cyakino nyine mwumvise yego zagire kiremire musamusanga cyakwiwe Papichulo man iyo ndirimbo ndababwire irahitinze everywhere ego kuba atashoboye kuvuga Papichulo canke badashoboye kucumva Papichulo ni iki Papichulo meaning yayo ni kuvuga iki ni ki Esperanto ni Kilatino ni ki Espagnol ni ibintu nk'ivyo nyine ni Kilatino Papichulo ni jambo umuntu umukunzi wa uwo kwita umukunzi wawe fata umukobwa ufise umukunzi wawe ufise kumwita Papichulo kumwita sheri yo mwita bu yo mwita bebe Papichulo nako nakajambo keza ushobora kwita umukunzi wawe okay supposons ko bafite abasheri gace yorohera bagira bayite Papichulo baronka ama inspiration kwandika ko turaresha by the way bari Jose uyo kwita yo Papichulo ahubwo niyo uye kunyita Papichulo mba abaye mukogesha bamba Michulo ico ni turakiraba raje usanga kimba ije kuri Papichulo ngatwe twashatse kuri Papichulo please twite Papichulo yita Mamichulo ego mbega nize challenge mwahuye nazo mu kugira musori ya video twabonye kwikoze neza cyane est-ce que ni mufuko wanyu wonyene wikoreye mutubwire hanini zikuru ziko mwavuze ati vraiment iyi challenge yaratugoye cyane kubona wagira twilance ngo kora ya video ndavuga imwe acavuga iyindi ukuntu sawa challenge ya mbere amahera amafaranga yo gukora clip ibintu bizimvye ibintu bisaba uburyo bisaba abantu participants bisaba aba models bisaba impuzu bisaba uburyo byaratugoye cyane gose mugabo turashima Imana ko byagenze neza twaronse abagenzi batubaye hafi abadusponsorije turabashimira bose ba Yukoko batayaya ba AYLF House amafaranga vraiment niyo ibintu zenye ya mbere twahuye nayo the first challenge yindi challenge pasi yindi challenge novuga yahereye kuri video ariko na audio irimo nizere ko yashatse kuvuga zose reka nje genre akoti y'amahera amafaranga ikindi kintu urabona ko Jean ko urategura video asaga ibintu byinshi apari y'amahera kujya witura abantu kongera ati ndakeneye location ndakeneye hano hantu sitwe muhafasha twarazungurutse ahantu henshi turitura abantu benshi hamwe byagiye biranga Jean nyine cyo tubiranye biradutera intege nivyo duciye intege mana hasi byadutera intege
ariko cha turegera genre iyo AWLF yavuze iradufasha mu iradutworohereza je inama n'abashimiye no bariko baramurikira ndabizi big up sana mwaramfashije ama challenge ni yonyene umba kubura ko kundi witura umuntu ngiye ati aha nibikunda mo sheri urinde umaze gukora ibiki genre uzotwinjiriza iki nivyo nyene bagira ati man bacari down Mwanda screw. Ego. Bega twitega iki muzobandanya mukorana nk'abantu bavukana cyangwa mwese azobandanya kuko omego nadisha amaze gupostinga yagize ibintu vyo mu Burundi ya challenge yari yabaye nawe mbengo ndamaze kubona indimbo zimwe urukora hapa ukwawe. Twitega yuko mugiye kwama musora indimbo muri hamwe cyangwa mwese azokwama yikorana ikicari nk'ikintu murekuye meze gute? Dufise umugambi wo gushaka kwanza kugira donc mutoni wanje ni nanje shiramo ingufu cyangwa twokora n'indirimbo nyinshi zishoboka mube nka team oya ntabwo ari team gukora nyine X nakujya agize Papichulo boy exezo hazozamo n'izo imbere donc no gushira hamwe ingufu turabukuru twonduzanya twese hamwe account yiwe duge account ya duge kasa so Instagram YouTube amarezo sociaux turabukuru donc bijya n'ibintu bifasha muri ribs kuba ufise abantu bakurikirana ikintu support ya mbega mugambi kuzokorana rero no muri ya mbega muri izo projet zanyu murabona umwe ngo hari nk'indi mu mushobora korana hamwe mukarondera nka featuring y'undi muntu mukorana nk'umuhape aho bino mu Burundi hajya bavuga ngo on sait jamais on sait jamais iri imbere navyo tuzi ariko rana nko Troy bikubwiye turiko twifuriza gutwe twenyene gusa sino bishitse mubona nko korana nkande bishitse ico kibazo ngira izovana I know you izovana na style shakurimba okay abantu bari forma style ya kuba taramenya indimbo yanyu Papichulo mashobora kugira ko mukatugira aga freestyle kamara umwanya mutoya tukanagiza ikiganiro ego niba mushobora kwirimba yose ni bon très twitamba Papichulo Mamichulo nzozana nanje remix ego mashobora kutugira aga freestyle gato ndumutumire bugiwa bose nje kuvumba Makelina Angelina bosura basumba je no kwarika burya sinje gusa gucunga guhiba iryoshe bitarura nk'umuravumba batera kagere abagushaka bagushuka mbere barabesha niboshitsa aho ndi bugere nibabasha nibakundekere birabasha na dijango nza kubera king kong you know go struggle nka ball ya ping pong ku mutima mba numva ngo ding dong ukanoso holijwi na dance for sing so baby ya dominke kumikina then follow we no fatu chakire ngojane gake slow nyegera let me be your Papichulo bagushaka wata lamba lolo Papichulo me I wanna show you hey you call me Papichulo please let me show you true love yeah papi papa papi yeah papi papa papi yes muri studio ya Rap Boy na Traizo uje kuri YouTube rero indirimbo hamavye mwagire like naje mico kintu mwagire like na commentaire hama kuri micro yari heka Carmen inyuma ya Lionel Gift bani mwagire subscribe like and share mwakoze cyane batume bacu mwakoze namwe ego bye bye na ubutaha